I see my daily occupation. Tell me where you are, though. Send me the location. I'm ready to locate you. Amavyuze karaduga, ama message ni menshi banamba barena noshobora kwishura vraiment. Nukuri nta noshobora kwishura abantu batwandikira badufelicita indirimbo imeze neza. Ariko namba ivyo yambwira felicitation ivyo ndabimenyereye. Mama bitubwiye. Sivyo ngombwa sivyo nkeneye. Igikeno nuko ba supporting. Suppose ajya ba messages yakenewe ni barabe kuri YouTube ba sharing ba commenting baterera ivyiyumviro kurusha uko Momo Melody ngene meze hakumpa ivyo ngene ndayiroba hako umpa mahera wonyereka umugambi nokora nkakuramo ubwo rero tuba dukeneye ivyiyumviro vyabo kurusha how twoko ndabaramukije bakunzi ba Ndaha TV muraho murakomeye kuri mikro ni Katia Benita kameramani Dosia nkuko namanda bivuga kenshi yo ntanguye ndabatumira gukora subscribe canke s'abonner commentaire na partage kugira nabanje bashobora kubona ibiganiro byacu uno munsi turafise umutumire benshi baramuzi afise n'igikorwa gishasha aheruka gusohora tuje tubwire byinshi kumbure hari ababimenye kumbure hari abaza kumubona ubwa mbere kumbure hari abasanzwe bamuzi bashaka kumenya ibi nibindi kubimwerekeye so reka ndamuramutse abibwire ndabaramukije I see my daily occupation. Tell me where you are, though. Send me the location. I'm ready to locate you. Yup, meze neza ndashima Nicole. Wo turi kumwe ninde yo kwibwira abakunzi ba Ndaha TV ku mazina yanyu mutwa bande? Wo muri kumwe ni umurundi jana kwijana munyakarusi jana kwijana umuririmbyi w'umurundi ashoboye gusa abuze support kumure kugira ngo atere imbere ni Momo Melody ya Momo Melody ku mazina yawe y'ukuri witwa gute? Ni Mordecai Ndikumana niyo mazina mama yanyise jana kuze ndumukizwe nakuriye muri isengero mva banyise Mordecai Ndikumana Mordecai Ndikumana yatanguye gukuza impano yiwe yo kuririmba byari byatanguye gute? Natanguye kuririmba neza 2017 mu kwezi kwa kabiri niho nasohora indirimbo ya mbere nisenyemerera je nayikore muri Master Music ushika no munsi ni muri Master Music niho ndiko nakorera niho impano yanjye ndiko ndayikuriza ndayitereza imbere ya Momo Melody arubatse oya ntarubaka impeta nambara ndazambara ku gifseri ntabwo ari kubera kuba ku rugo ntabwo ndubaka ndacari mu jeune kwa twagusanze muri Master Music ni naho watubwiye yuko ukuriza impano yawe yo kuririmba byatanguye gute kuko Master Music turabitse ni ya Masterland kandi ikindi kintu naco nuko bivanye nko ku master yawe ura supportinga cyane Masterland uramushira ko cyane Masterland ni giki kuri wewe Nabaze yuko ata Masterland hari ata Masterland niyo nsiguro kwanza ya Master Music niwo mushinge niryo buye rikuru rifashe Master Music nibaze yuko mugerero ata Masterland hari nta Master Music hari mugihe ata Masterland hari ata Master Music hari Momo Melody ntawo hari nta n'indoto ziyo kumburere zuko yoba urumva that's why ndamusupporting uko nawe nyene aransupporting arankunda arashaka ko ntera imbere arashaka kubona Momo Melody wa wundi areze wa wundi yatoye wa wundi yize arashaka kumubona indoto ziyo ziriko ziratera zija imbere zija mu ngiro that's why I support him nawe nyene aransupporting yeah Masterland mwatanguye gukorana ryane nuvuga twamenyanye ngira mu 2014 mugabo twatanguye gukorana mu 2017 nje ngaha mu Burundi ko before narindi USA niho natanguye kumenyera niyo naba hamanje ndazangaye Bujumbura dushobora kubonana no gukorana urumva rero buturiko turakorana kugira ngo turabe how kimwe mu ndoto dufise zo guteza imbere umuziki wacu rimwe bakuru bacu batakoze batashoboye badashoboye uko twabikora peut-être twabishobora guhungabanisha idarapo ry'igihugu cacu mu yandi makungu tubicishije muri tara yacu muri music of course you can do it nico turiko turakora dukoresha ingufu zose n'ubwenge bwose n'uburyo bwacu tubishiramo
sometimes tudasinziriye tutaruhuka twiruka uko dushoboye kose kugira ngo tu making sure yuko indoto zacu zoja mu ngiro Imana bidufashijemo. Tuvuga ko Momo Melody ari muri management ya Masterland ya Master Music. Ya si management kometera ko management kenshi usanga harimo ivyandiko inzandiko amategeko amabwirizwa ubwo ibintu birekuriwe nibura birekuriwe ibintu birekuriwe bakagucagurira hari nivyo bakubuza ariko Master Music turishira tukizana we are a family turi famille turabajene dukundana twitanyeho dushize hamwe turi umuryango turi hanga ari ni muri our plus 257 music industry turi abantu badasanzwe buri wese afise ukwishira no kwizana muri twese duri abasore bashize hamwe bahuriza ivyumviro hamwe bafashanya kurondera kazoza keza kurondera ubuzima kurondera amahera ubwo Master ndateye imbere je noryoherwa naho ntaratera imbere nteye imbere yoryohewe uko no muteza imbere no garuka inyuma nkamufata ukuboko ubwo rero twese dusaba Imana hamwe yuko twotera imbere ego watubwiye yuko wavukiye mu muryango w'abakizwa bisigura ko impano yawe watanguye kuko benshi tumenyereye ari ntuze ari barabakizwa usanga kenshi baratereye mu makorale bakaduga bagashava amakorale hama bakaja kuririmba izi ndirimbo twavuga yuko zitari z'Imana z'isi nawe niko byakugendeye oya je nakorale nigeze njamo mugabo je ubwanje nanye ndirimba kuva kera uko mu gihe naba ndi mwisengero nk'umengene baririmba narafiringa umuziki nanye nkaririmba mugabo ntabakwe nigeze ngira ryo kuja muri eglise muri chorale no mugabo niyoza yuko aho vyahereye kuko niho hantu hambere numviye umuziki cyane mwisengero hama umuntu akumva bisanzwe ku maradiyo gutyo bice bihurirana nuko petit track Imana yashize mu nk'impano ndabibandanya ya ndirimbo gogo yavuye inspiration yavuye ni est-ce que ni true story ni wari kurabwira ni bimeze gute juko vyari bimeze nkuko umurimyi abari oblige kurima kugira ngo ubuzima bubandanye abaho ni nkuko umworozi abari oblige korora kugira ngo ishaka giwe n'umugambi wo korora gutera imbere bicishije mu korora ribandanye jewe rero nakoze akazi bisanzwe ntabwo nariko ndashikiriza abarundi cyumviro kiri mu mutima wanje cyangwa se byambaye ko cyangwa se byo nabonye hariya cyangwa se byo numvise hariya ntabwo ari true story nakoze akazi nkuko navyiyemeje nkuko bisanzwe ntegerezwa gukora akazi ntabwo ari true story nakazi bisanzwe feedback yabagukurikirana kujya ndirimbo yawe gogo wabonye ari ya uko ubu unye ndibaza igeze ku munsi wa kabiri isohotse ni uko biri ko turavuga ati indirimbo yanje biko bigenda gucya kuri YouTube urabona ama views barayiraba ku bwinshi bimeze gute haracyari kare iminsi ibiri nibaza ko ari iminsi mike ariko nubwo kiri iminsi mike turabona ingene igikorwa abacakira kirimo kiraduza ama views karaduga ama message ni menshi banamba barena no shura kwishura vraiment nukuri nta no shura kwishura abantu batwandikira badufelicita indirimbo imeze neza ariko namba ivyo yambwira felicitation byo ndabimenyereye mama bitubwiye sivyo ngombwa sivyo nkeneko igikeno nuko basupporting suppose ajya ba messages yakenewe ni barabe kuri YouTube ba sharing ba commenting baterera ivyumviro kurusha uko Momo Melody ngene meze hakumpa ifyonye kingene ndayiroba hako umpa mahera wonyere ku mugambi nokora nkakuramo ubwo rero tuba dukeneye ivyumviro vyabo kurusha how twokora kugira ngo dutere imbere kurusha aho tugeze gusumvya zirya message batubwira ndagukunda ndakwemera uririmba neza sidrigiza nivyo navyo ni vyiza mugabo vyiza kurusha ni gusharinga kuraba ibikorwa byacu kubigeza kuri hashoboka yeah. Momo Melody kugira usangize abakunzi bawe navuga yuko hariho ikintu cyo kwidandaza sinzi ko uri kuravyumva kwidandaza Momo Melody yabikora ari taho réseaux sociaux nkuko bikwiriye ntibiba byoroshe ariko of course dutegereza none umuziki wacu akazi kacu dukora ahantu hambere ho kudandariza ni kuri social media ubwo rero ubaye negrija social media uri umuririmbyi
nkuko wabura umurimyi ugacuponda isoko nkuko wabura umurimyi ugacuponda abakiriya yani wa murimyi ashora nkuko wabura umudandaje ugacuponda abakiriya ntaho wabura kuraja ubwo rero social media ni ikintu ahubwo nuwo batavyitaho akwiye kwitaho kurusha uko iki gihe aho tugeze buri kintu cyose uzurabe n'ama eglise mu minsi yaheze wasanga muri eglise baponda internet ngo ni ibintu vya satani ngigitangaje zawumva ngo nimudukurikirane ku rubuga rwacu Facebook whatever YouTube n'ahandi ubwo rero internet isi ahigeze no kujana n'isi ahigeze internet niho tuba turi ya imbere ya gogo indirimbo yeruka gusohora hari haheze igihe kingana gute yari feeling hari haheze amezi 2 n'iminsi mikeya ya yo byagenze gute feedback byari bien ni step by step uko dusohoye igikorwa kirafitaho kitugejeje sino kitagizaho kugejeje kitagize contact nshasha kikuzanira kitagize abafana bashasha kikuzanira ngo bawafairinze ko bakoreye ubusa ya Momo Melody ni ikihe kintu utegurira abakunzi bawe muri uyu mwaka mushasha w'2021 kuko deja wamaze kudutangurira n'iyi ndirimbo gogo wavuze yuko ifise irikira progressa neza feedback ari nziza nibihe bintu twumwiteze ko nk'abakunzi ba Momo Melody uyu mwaka mu byo batokwitega no kwicara kwanje mu byo batokwitega no kuzima kwanje no mu byo bokwitega no gutera imbere mu byo bokwitega no kumbona nk'undi muntu arenzo babona muno munsi mu byo bokwitega no kwakira ibikorwa byiza kurusha ibyo niko ndakora ubu shishir et certain je ndizera wondi we ndizera muri jewe nyene ndazi kandi sure yuko bitegerezwa kuba ari byiza ikindi bategereze video ya gogo ndiko ndapambana ko bishoboka kose vuba izoboneka ya akajambo kanyuma wotekerera abadukurikiranye abakunzi bawe aho bari hose canke nuwo bakubonye ubwa mbere ikintu wumva yuko ari message mutekerera kugira agukurikirane wavuze ko witaba mu social media wavuze yuko atacu dakora ku bakunzi bawe turakundana ico nico cyambere gikenewe urukundo entre nous hama ibindi byose biroroshe gutera imbere biroroshe cyane hamwe twobishiramo gukundana entre nous ban supporting bakomeze ban supportinga Momo Melody n'umuntu aboneka hose haba kuri Twitter Facebook Instagram TikTok YouTube hose ni Momo Melody official abiroroshe unyandikiye mba ndi ready kukwishura je nta muntu nirengagiza niyo bishyitse nkamera nk'ukwirengagiza ntabwo ari kukwirengagiza commentaire mba nabutse umwanya mugabo ndafata umwanya nkishura buri wese nkarabi vyiyumviro vyiwe vyabi vy'uburova ndabiraba navyo nyene gusa ubure nkabiburira inyishu ariko iciyumviro kije cyose ndacakira kandi nkikorera ko Momo Melody n'umuntu wanyu ndabakunda namwe mu nkunde sharing ibintu byanje likinga birabe bisangize n'abandi kugira ngo to making sure yuko muri kumfata mu mugongo no kunsupportinga kuri wa mugambi wanje gushikara idrapo ry'igihugu cacu mu yandi makungu I love you so much gira subscribe kuri Ndaha TV hama making sure ko wagize like na notification wafyonza kugira ngo every day bashize ku gishasha ubu wa mbere kukibona I love you reka Momo Melody ndabashimire rizera yuko ikindi gihe nina bashaka kubakenera muzotwitaba ndabirengagije n'abantu bashaka gutera imbere social media ni ikintu cyambere ndiko ndata kumwanya ndiko ndaha umwanya cyane ndiko ndaha umwanya cyane kugira ngo mbeshiye ko ndiko njana no mwanya that's why naho zo basamuna n'ijoro mumpamagaye muzo telefone nzovyuka dukore ya bakunzi wa Ndaha TV ikiganiro cyacu gire ngaha ndabashimiye cyane ko mwagikurikiranye ndabibutsa kandi kugira subscribe canke s'abonner gupartager gukomenta kugira hagico duhindura peut-être namba mushaka bo dutumira abandi nembe mushaka ko hari ico twameliora mu bikorwa byacu turabasaba cyane kudushigikira mushikira n'abatumire bacu ahasigaye tuzosubira mu kiganiro cyacu gikurikira peace